Mama. Sawa. Mama. Ujya gasupari se nenda musanze. Uyu musi ni samedi bugurura saa 4. Rero ndaza gusubirayo mama mukanya hebura bika ya mahera. Ayo mahera agenda ubura yashira ku meza. Uraza gusubirayo n'amasaha yagera. Sawa mama. Usari ikibazo nashaka kukubaza. Batsa mwana nta kibazo. Ikibazo nashaka kukubaza sikindi. Maze igihe kinini ntabona papa yagiye he none mama. Mwana wanje. Se wawe ari hanze y'igihugu yagiye kurondera ubuzima kandi azogaruka. Ikindi urabona ko n'akarasi yahora arakaturungikira ataco kurya ubura ataco kwambara ubura. Rero bandanye murindiriye wihanganya azoza. None mama papa azoza ryari ga papa ndamukumbuye. Mwana wanje azoza sikera. Uko amaze iminsi ambwira kuri telefone ko ari mu kuza. Were rindira wihanganye. Sawa mama reka ngende. Sawa mwana genda. Ndaza kugenda mu isoko amasaha ageze. Sawa mwana genda. Wabonye muze okay hama frere ikintu umenya nta mwanya mfise wo gutakaza urabona nico gituma azanye iyi machine ndiko ndagira raporo kugira ngo ibintu bigende neza sivyo wabonye raporo ndiko ndakora iyi kugira ngo ndayuzuza hama ibisigaye kugira ngo bigende neza sivyo none haruguru haruguru sawa rero nta mwanya mfise wo gutakaza ntegerezwa gukora cyane kugira ngo inze kuraba umuryango kuko ndawukumbuye kuri so ndabona ko birimo cyane kabisa ahubwo tegura raporo neza ibisigaye navyo ucupanga urugendo kandi vyongeye nanje ndashobora gusaba agakonji cyangwa se bakamuruhusha hanyuma tukajana muri vacances ego jamari urazi kandi isezerano naguteguriye yo gutembereza panga akarere neza hama yesu jane nta ngorane nabizi ko nabikwemereye Wilson ni kuvuga uri umuntu wanje nubaha kandi cyane ni nayo mpamvu akeshi ibintu byose twagiye tuvugana nta kintu na kimwe wabwiye umpendamwo nanje niyo mpamvu mvuga nti no gusaba uruhusha kugira ngo mushikirize isezerano mwansezeraniye kandi nanje biranezeye cyane hama okay niyo mpamvu byo namba nakubwiye byose nanje nta kingira mpinduka ndagusezeranya nkabisica tangorane nico gituma niko nategura raporo nziza hama niko ndihuta muco tubandanye urugendo nta kibazo sivyo nta kibazo Bastar band. Muri maso. Nabyo kwasezerana. Wese kwasezerana. Umviriza rero icambere. Akazi kiwacu sabusamara. Kasa ko gufina. Nibanga. Nibanga. Sivyo kuza kumena hali na hiki. Nibanga. Icyo tiko cyakora iki bose kana tunye kuja kwiba urasije wewe na urasije na bisakazi gakomeye cyane kandi nako twinga sawa nikuvuga yuko aka kazi kacu dukora nibanga rikomeye cyane niko wewe urashukura wewe wakazi kuri akazi nakora urakazi akazi kacu nibanga
nibanga rikomeye cyane, nibanga rimeze gute rikomeye. Umviriza rero basore banje, ndababwira akazi ko dukora ni ubusuma, ni kwiba, ni kwica. Urabona fashe umuntu fashe ikintu sawa 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 wewe sawa nawe sawa nawe sawa nawe tukumva kumwe, ni kwica, ni kwiba, kandi uvuye kwiba ushikana nga iwanje ikigira 10, ushikana iwanje ikigira 10 kugira ngo ibintu byose bigende neza. Wewe ushikana ikigira 10, nawe ushikana ikigira 10, nawe ushikana ikigira 10, nawe ushikana ikigira 10, na wewe ushikana ikigira 10, sawa, kugira ngo akazi kacu kagende neza cyane, akazi kacu kubahirizwe, atabye kuvuga n'ikintu na kimwe, sawa. Barajya atabye kuvuga n'ikintu na kimwe, atuye kwa akazi gakomeye cyane, kurahira atakubaza jongo hiyo hiyo cyane cyane uyatanya ngumva ndani nibanga rikomeye cyane, uburyo ukorana kugira ngo umuntu wese amenye akazi karakora, kugira ngo umuntu wese amenye yuko kwita kwiba acho icyuma icyo cyakito nawe kiti nawe ubu nyene tugiye gutangura akazi zihuta niko tugamikira shinga ubu Moise jara kutyakoze nzoharura kuto yakoze agenda kanyu kanga kusicho tufata habyo kubiga niko batusheje habyo gusuma niko batusheje uveshe muno twa nakindi fati kuba kimi hel nakindi nukuba gusa urumva igituma niko turangije gutyo niko bamwe kuba cyane urumva natanga hajya nasanga abantu bakubye atatu barira kandi kimwe amaze n'imburu ariko nteko basaba ko bisakaza kamaze neza cyane bityo turananye n'abatwanije go kuko nanje hagire icyo tubamarira kandi bukomere aturi kumwe omviriza rero ibyo twasezeranye n'isi nabyo mbi sawa ubu cyo ngene umuntu wese abanze aje gukaza kugira ngo umuntu wese ikintu twasezeranye nakizi atukuza ngaha atakizana urabona umuntu wese ku kazi ubunyene zirakaza
Aku ketiganya baru udah mesti sekolah. Aku ketiganya. Urakoze cyane, urakoze kuntabara, bagomba abantu hari amahera ya mama. Rero urakoze kuntabara. Okay. Nta kibazo sha. Gutabara umuntu ni inshingano zanje. Sishobora kubona umuntu ari mu byago ngo ndamureke uko nyene. Rero ko gutabara ibisanzwe sha. Umva amahoro. Nukuri ndagushimiye. Hama none wowe witwa gute? Je nditwa Joseph. Joseph? Ego, hari kibazo none ko ndakubwiza izina ryo gwanje. Oya nta kibazo. Niko gusa numva umengo hari ibintu bigomba gusa. Nk'ibikirera. Kwanza mbwira nawe witwa gute? Je nanje nitwa Josephine. Hama reka tureke kuja muri byinshi. Hama ndagushimiye. Oh, okay nta kibazo disi. Nta neza isumba gushimirwa. Sawa rero je ndagenda. Oh, kubwiye uko nyene. Nta na adresse, nta na nomero ya telefone tuzosubira kubona na gute. Icatumye duhura no munsi. Nico kiro tuma duhura n'undi munsi. Bye. Joseph, papa yandungiza gupangisha n'amatafari nyizeye. Weri igihari. Ngira ndaguha akazi, ntagiye nikosa nari mukora. Ubikore neza yose uzo kuyapanga neza. Joseph, uzo kumara amazi urabizi. Patrick, nkuko wamunyizera. Urazi katana umunsi n'umwe urampa akazi mpebe kukagukorera. Kandi we ntubona Patrick, ndakubaha cyane. Kuko urabizi Patrick, udahari kubwira uzo urasinyara umpa akazi. Kubaho kwanje byoca bingora. Kandi urabizi yuko ndakwiganiye ibibazo byose ufise ko ndi imfubyi. Rero uzurasinyara uzurampa akazi kunyene. Kandi urabona yuko ndabikorana umutima ukunze. Rero Patrick, reka ntangura akazi nta kibazo.
we yapange yose yapange neza raporo ndayishikana kwa muzehe ibisigaye navyo nta ngorane sawa nta ngorane Jamali ya urabizi ko nakubwira urugendo tuzofata bibangiye kwitegura ngiye muri ville hama nze gusuma ibintu noshira umuryango nizere ko nawe biteguye ya je nanje vraiment ibintu bimeze neza naje gutegura gisigaye nuko gusa nyene ejo muca mu mitego tugenda Cyica bigisigaye gusa nuko hari umujamo muri gusa ntarasezera no ngomba nze kumanza ndamusezera nambwiye ko nsindiye ahantu gato nyoza katakibazo umusezera ntamubwire nahandi ngira ngende mu isoko ntegura ibintu ndo shira umuryango ama ikintu kigende neza sawa sawa mzee nta kibazo nta kibazo tuganiriye neza sawa Aisha umuriza nakubwiye namaze kumenya amakuru yose kubijanye na wa muhungu boss yadutumbatije ko neza wa muhungu umwe nyene yadukubita amakuru ufise nuko ujya muhungu atacarico mu bisanzwe nta kimwe afise cyo guhomba nta muvyeyi nta mushikiwe nta mwene wabo nta muntu n'umwe afise wo guhomba reka naho kurara ntafise rero simbona impamvu boss aguma mu kibaza cane Fist umwe ndakubwira ntiwigire injiji urenze wa muhungu ndazi boss uramuzi ntumwiyibagize rero igihari amakuru nyene ufise ngo tujana yonyene boss wewe nyene niwe fata ingingo wewe canga tujana amakuru nyene nta bindi zo kuvuga okay sawa makuru ya nayo nyene je narifise okitugenda ukabasha nini iyo bari mama cyane ukagenda kurangwa ibi byigwa manze ndabyihotse Ani wewe yego mwana Mama nani? masi hasi mbiwe ku isoko Oya. ego Oh. nje sigaye ngaho muhira nyene nariko ndiga Sawa sha mwana. ezano ndakakira Yego. Akira mwana. papa nawe ndagukumbuye Ndizare mwana. Ndakora mwana. ego Harimo akantu akazawadi kiwawe. Ukabura nk'umwana wanje. Sakabona ndi kumukunda kwiga cyane. Sibyo none. ego pete papa karibu rero wicare ku gatebe twe turarindira amazi Sawa mwana. Ego. cyane papa ingemaze ntwari no sakoshi munsi abo cyubura ntera bishasha byahari ivu Umuriza rero mwana. Twintwarira munsi. Hama ucundana n'amaziga ndumva ko nyotewe. Burya nduze kuva hariya hirya gose ni kure gose. Niyo hanashushe gose mbona hashushe. Imyaka ibiri yose ntagaruka ngaho. ino mu kumoso Wagatuzega. Cyane ni byiza. ndati Zahabu.
ino hararyoshe cyane aya nkariya mu mahanga y'urugendo n'ibyuma Baba, ni nari nagufunguye no gufungura cyane nuko mfungura kubera ubutumbu. humura mwana wanjye Josephine wumve neza ko papa wawe yazinga Asha nenda ure naje tugiye gufungura nazi igihe cari kinini nya ntari ngaha imyaka yari myinshi Asha nenda gukumbuye kweri naguma mbaza mami yo wagiye. basho nta kibazo mwana nta kibazo ndi ngaha Papa uzigi na mama nivyo namye ndamubwiye ejo undi batwirukaniye Minerval kw'ishuri. uwo mwana humura azi ko ndagufise urumwe amafaranga utugenda yatwaye ku wa mbere Nta na kimwe kugira ngo yige bigende neza sibyo mwana n'ikirahure tukintwarira mu nzu amanani biraca ingenda kuruhuka mu mwanya awa Karibu rero papa George. asante sana Abagabo nawe wari waraduhebye imyaka 2 yose. baya byari impamvu y'akazi Hanyuma mumbabarire no kuvugana nafatiwe n'udukorwa mu isoko ariko Imana ishimwe isanze umwana yabakiriye. yabigiye mwana yanyakiriye arambwira yuko waragiye ku isoko Yego. rero aho hanze naho ubona twari turi mu bihugu bya kure niyo mpamvu ubona twari haciye igihe kirekire kuko ni kure cyane twari turarondera ubuzima bwanyu Mwaragize neza Imana ibongerereze umugisha by'ukuri ndabishima kuko nibugeze twibagira nk'umuryango je ndabigushimira ko Imana ibandanye ijoro n'umutaga baby wanjye bumenya narondera mwebwe twenda gukora ijoro n'umutaga turondera kugira ngo unataga agasura koze ni kwera utuntu aguma ndumva ko Imana yakunze mere yaragize neza ya amabe ujya mwana wacu Josephine amashuri ubona gute biragenda neza cankwe ubona gute urabona ko nayo imaze iminsi ntari ngaha reka Josephine ni umwana mwiza cyane Josephine kw'ishuri arabikurikirana neza cyane amanota ni meza kandi vraiment ntiyigera ayoberwa ariga vraiment kandi aritekerereza yemereye neza tubanye neza turameze neza vraiment wabona be igihe akinyakira yambwiye ko hari n'amafaranga yo ku ishuri bamwaje namubwira ati kuwa mbere uzoyatwara nta kibazo amafaranga hari mwana icyo nari nibagiye kukubwira vraiment nivyo amashuri yose tuyamuha ejo sawa nta kibazo urazi rero nagize urugendo na runininya uza kuntera cyo gufungura kandi urazi ikintu nkunda tunyarukiriza cyo kwiyumva nawe